mwomenya ko umugambi ni abacu ari umugambi w'igihugu ubicishije mu mashirahamwe yigenga, muri ayo hakaba harimwo ishirahamwe Aluma Burundi ryishinze kurwanya malariya rifashwe mu mugongo na Coopération Suisse mu ntumbero yo kwinjiza ubuvuzi bw'amagara yo mu mutwe mu buvuzi bw'ibanze. Ishirahamwe Aluma Burundi ni ishirahamwe ryatanguye gukora muri 2002. Ritanguye gukora mvuze Aluma Burundi ni action de lutte contre la malaria. Nkuko muvyumva ihangiro twari dufite cyane cyane cyari gukingira ikiza malaria, kuko burya malaria ni ingwara ifata abantu benshi kandi yica iyo umuntu atayivuje kare. Tugitangura iyo shirahamwe rero twagomba gushira en place iyo centre anti-malaria kugira ngo tuvure abantu bafise ingwara iyo malaria, tukabavura tukanabigisha iyo ngwara uko imeze, ibimenyetso vyayo, hama ku bantu basanga bayigwaye tukanabaha n'imiti. Mu nyuma rero muri 2017 ivyo vya malaria biraba birahagarara gatonya, ca twiyumvira rero ikindi kintu twokora. Turavye rero ivyo igihugu cacu caciyemo nkuko dusanzwe tubizi, twabonye yuko hakenewe un centre d'accompagnement psychosocial. Mu kirundi gerageje kubivuga ni yuko ari ikigo cakira kandi giherekeza abantu bafise ingorane mu kibano canke bagendana ingwara zo mu mutwe. Abo twakira cyane cyane rero muri no centre ni abantu bihereza ibyaruraramutwe, kuko turazi neza ko ibyaruraramutwe bihari ari byinshi muri kino gihugu cacu, kandi ari gishobora no kuba ingaruka mbi yo kunywa ibyaruraramutwe ukaba umuja wavyo, shobora kuba ari ingwara yo mu mutwe. Ni ukuvuga yuko wamaze kuba umuja w'ibyaruraramutwe ushobora kuca ugira ikibazo cyo mu mutwe ukagwara mu mutwe. Abo rero nibo twakira cyane cyane muri kino kigo cacu. Kuno tubakira ni yuko arakirwa na muganga, akakirwa n'umuntu yize ivy'inyifato n'imibano, akamugira mu gifaransa ico twita psychothérapie, kugira ngo amenye ikibazo aho cavuye, kugira ngo ashobore no kumuherekeza amusubize mu kibano, kuko turazi neza yuko iyo umuntu agendana izo ngwara inyifato irahinduka, ugasanga mu kibano ntakimeze kwa kundi. Ivyo dukora twebwe rero turagerageza kumugirira iyo accompagnement psychosocial, donc turamuherekeza kugira ngo tumusubize mu kibano asubire kumera nkuko yarari imbere yuko agwara. Ihangiro ry'uwo mugambi ni yuko twifuza yuko muri 2024 hashigwaho abantu bashobora guherekeza abantu bagendana ingwara zo mu mutwe mu mavuriro mato mato nko mu centre de santé, kugira ngo umunyagihugu uwo ari we wese ashobore kuronka ubwo bufasha atarinze gushika kuri CNPK aho dusanzwe tuzi bita kwa Rogenti. Muri rusangi ico twifuza ko gihinduka ni yuko ubwa mbere abanyagihugu bashobora gutahura akamaro k'amagara yo mu mutwe. Ico ni cambere, babitahure, batahure yuko amagara yo mu mutwe ashobora guhungabana. Mu gihe ahungabanye ashobora gutera ingaruka mbi kuri we mu kibano canke ku magara yiwe. Mu gihe rero ivyo abimenye arashobora kuca abona yuko amaze kubona ibimenyetso yuko amagara yo mu mutwe yiwe yahungabanye, arashobora kuca arondera umuntu amufasha. Niyo mpamvu rero twaciye dushaka yuko abanyagihugu cyane bamenye ivyo oye. Ikindi naco twifuza ni yuko turamaze kubona yuko abantu bagendana ingwara zo mu mutwe barakumiwe cyane, barabatunga urutoke. Ico kintu turashaka yuko kihava, abantu bagatahura yuko iyo umuntu yahinduye inyifato atari kubwiwe yuko yagwaye ari ibintu bisanzwe, ko hako kumukumira bakwiye gufatana mu nda bagafashanya. Ingwara zo mu mutwe ni indwara nk'izindi, ngo abahinduye inyifato ntibari bakwiye gukumirwa canke gutunga urutoke, ahubwo bari bakwiye gukurikiranwa n'uwize inyifato n'imibano. Akamunotera ahanini cyane gose ni yuko kwibukanya akamaro k'amagara yo mu mutwe. Twibukanye yuko amagara yo mu mutwe ariyo novuga ko ariyo moteur
y'ubuzima bwacu. Iyo amagara yo mu mutwe ameze neza, ibintu kenshi bica bigenda neza. Amaze guhungabana, ingaruka mbi ni zishobora gufatira ahantu henshi nkuko nabivuze mu kibano cyangwa ku magara yiwawe. Kandi ikindi kintu naco dukwiye kumenya ni yuko ingwara zo mu mutwe ari ingwara nk'izindi. Fata umuntu agwaye mu mutwe nk'umuntu agwaye malaria. Je nico kintu nshaka ko abantu batahura. Fata umuntu agwaye mu mutwe nk'umuntu yavunitse ukuguru. Kurya umufata nuko wofata n'umuntu agwaye mu mutwe, kuko ni ingwara nk'izindi kandi ni ingwara zivugwa kandi zigakira. Ingwara zo mu mutwe kandi si umuvumo, si uburozi, si amashetani. Kenshi iyo tubonye abiwacu bahinduye inyifato, batanguye kumera nkuko tutabimenyereye, baca batanga kwibaza yuko bafashwe n'amadayimoni canke yuko abaroze, alors que non, ushobora gusanga yuko gusa yahinduye inyifato kubera yaronse ingorane mu kibano canke mu muryango. Ico akeneye gusa ni yuko umwegereza ku bigo babitwararika, hama akaganira n'umuganga canke akaganira n'umuntu yize ivy'inyifato. Uwo mugambi Nabacu rero ufashwe mu mugongo na Coopération Suisse, akaba ari umugambi w'igihugu dukorana n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA.